kuva mu Burundi uhitana ikamba mbiri igiti n'umuhiri umwana we nyene niwe byizanira kigenda huzane yanyu umuntu abafise ahantu hasanzwe habitswe iyo nkoni ababizwa ariko abandi barafise ukundi kuntu batanga amapinisi mugabo ntiturabona twebwe rero turakeneye iyo formation turakeneye kumenya ingene abantu babigenza kugira ngo barere abana babo mu bugenzi mu bugwaneza bagakura batagira igiti haba no mu mashuri narabonye umengo hari amasysteme bagize y'abantu baza bararira ku ishuri ikibazo si kurya kandi ikibazo tugiki nutrition kurya guhaga ndashaka amande ko ndaguha intete gusa ugatusanga intete gusa cawo minisa mugasanga nyene muga ntujya ikindi kibazo nico abana bafite ibibazo byinshi tubagabira nkuko bikwiye ugasanga umwana ntakuze nkuko yari atikwiye gukura ugasanga umwana imyaka afise birangana n'igikuriro kubera iki malnutrition yariye nabi nk'abanyafrika usanga barafise amatara menshi mugabo abana nta mwanya baronka kuyadevelopa kuyerekana dukura twumva twese mu miryango ukazabumva ngo mu muryango ngo hari abadokiteri bangaye ngo utegeza kwiga medicine ugasanga umwana mu mutwe yifitiye kuzomeretrisi yishakira kwikorera. Salut guys, mumeze neza murakomeye, j'espère ko mumeze neza, mushima Imana nko natwe dushima Imana. Ni Gloria Munezero kuri micro ya BITV. Ndi kumwe n'abatumire mugabo dushaka tuganire ni kiganiro tutafanya tutakiganiro twama turashira ko chaque semaine aho tuganira kuri sijo y'uwo munsi mugabo mbanze ndamutse abatumire banje ndamutse na Mondi aramutse abariko baratwumviriza hama n'abayinvite baturamutse hama tuvugane kuri sijo tugira dukorere ko uno munsi. Hello guys, ni Mondi Wise kuri micro muri cya kiganiro nyene mukunda cyane karibu mudukurikirane. Aba bose bon nibaza ko mutazi n'uyu nye Nicola bamaze kuba turi kumwe kenshi mu bayobozi ba behind umunywanyi wacu adukunda cyane adukurikirana hafi. Nicola turi kumwe hamwe na Arlene Fonera Mungere. Arlene Fonera Mungere. Arlene Fonera Mungere. Okay. Amazina arancanje mugabo ndafashe Arlene. Mumeze neza? Mahoro. Cyane. Yego. Kuko nawe sindamubaza ngaho ndabona ko ibintu ari fresh okay. Sije rero uno munsi dushaka dukorere ku bintu byerekeranye n'umwana w'umunyafrika. Umwana w'umunyafrika umunsi mpuzamakungu usanzwe uhimbazwa itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu k'umwaka utashe. Umunsi mukuru watangwe guhimbazwa kuva mu 1991 bivuye ku kwibuka abana barenga 100 bishwe muri Afrique du Sud muri Soweto bahowe imyiyerekano bagize baharanira agateka kabo kugira ngo bashobore kuja ku ishuri bicwa n'intwaro ya apartheid. Rero uno munsi twashaka tuganire rero ku bintu byerekeranye nuko umwana w'umunyafrika abayeho, twongere tuganire n'aba basanzwe bari mu bintu byo barakoca abana barafite ibintu bakorana n'abana, donc batuganire gatoya kuri ivyo by'umwana w'umunyafrika hama twongere dukorere ku byabo. Ego mubane natwe rero ntimuza kuba desi urashobora kuba utazi byinshi kuri uyo munsi, urashobora kuba wowe nawe aho ubaye urashobora kuba uzi ubona ingene umwana abayeho na wowe turakekeneye kuri commentaire. Rero mubane natwe. Kola sasa fresh umeze neza kuri uwo mwana w'umunyafrika abayeho gute mu kibano cyane umwana w'umunyafrika muri rusange uko bibona dushake dukorere ngaha mu Burundi kuko no Burundi buri muri Afrika. Umwana w'umunyafrika cyo kumubona uko abayeho ngo bigaya kandi ntitworushima cyane kuko hari ivyo yategerezwa kubaronka mugabo ataronka harama uburenganzira bwiwe usanga bitagenda neza bivanye ndetse n'ubukene n'uburyo buhari cyane. Okay. Arlene wewe Junanje arabise byinshi mugabo kumva umwanya w'umunyafrika hari byinshi aburana nyene uko abayeho siko umwana mutunzi kwabaye ushobora kubura nk'ibyo ariko no muri Afrika turafitemo abatunzi eko bariho ngo
abakinyi nibo benshi Eh. sico kimwe Eh. Eh. Okay. se kuri mwebwe igituma abana ubwo bwavuze ngo dukore ngaha mu Burundi Duhere ngaha mu Burundi basigira duhere iwacu basi. bisigura ngo kubaho batashaka kuronka ibyo bakeneye cyangwa kutabaho neza nuko aho bivana n'aho uvuka donc nimba uvutse mu bakene ça veut dire que dufite les droits zigukwiye cyangwa uri mu batunzi ucugira amadroit arenze. Oya je nibaza ahubwo none uvukiye mu bakenye canke mu batunzi canke mu biki eske abana bose bavukiye mu mafaranga babayeho neza ijana ku ijana c'est vrai uyu unyavuze ati ijana ku ijana nawe uti usi kubibona mbwira wewe igituma atari kubibona urashobora kuba uvuka mu muryango utunze ufite amafaranga ariko ugasanga umubyeyi cyangwa wa muryango ntabwo uguperimata ugasanga ntibakwemera nko kujya ku ishuri ugasanga iby'ishuri si byo bitaho wiga wareka birakuraba ugasanga ababyeyi siko babibona ariko y'amafaranga aha wari ufise uburenganzira bwo kwiga aho ushatse ubwo ugasanga umubyeyi nanje kuri je nibaza ko umwanya w'umunyafrika kubona ko atabayeho nk'uko yategerezwa kuba peut-être je nibaza ko bivana ama education turonka atandukanye donc les éducation par rapport y'igihugu ku kindi n'akarorero ashobora gusanga nko ngaho iwacu mu Burundi hari ibyo bafavoriza beaucoup plus ugasanga tugiye mu kindi gihugu ntibabifavoriza ko nk'akarorero nk'ubu turavye nko ngaha mu Burundi education urabona ko bavuze ko abana bibo nk'abana biga amashuri ya leta ko biga ku buntu mu bindi bihugu suko donc twebwe muri question muri iyo domaine ya education hari ahantu abo bana bafise akarusho par rapport y'ibindi bihugu rero hariho nk'ikindi gihugu usanga ugiye nko muri Kenya nk'akarorero hari ukundi bafise iyindi education yabo la manière yo kwiga itandukanye carrément n'iwacu cyangwa ugasanga nyene nk'ama education nk'uko tuvuga ati kandi indero usanga twese duhabwa indero zitameze cyo kimwe zitandukanye muri Afrika atandukanye ko je nibaza ahari yasuke yuko umwana avukiye mu mafaranga ijana ku ijana ababayeho neza cyane gose important turazi ko hari usanga bayiramanta kandi bagoma bidoga cyangwa usanga abana bumenga bari malheureux umenga ntibabayeho neza ariko iwabo uri kuraraba ukabona umenga ntaco babuze none canke barakuze neza ariko ugasanga n'abana babaye nabi baranyoye amadroge baragize bijya bandanyirize ko umwishyura ngo kwitanga umuntu ngo bayeho neza ni iki kuri wewe twagipeshije twavuze ku bintu byerekeranye avukiye mu mafaranga ati kuvukira none ega gogo kubwira umuntu ati ngo umuntu abayeho neza bivana definition yesha nko nkunda nk'ibiharage kwa umumereza inyamanzo wambayeho nabi wewe nkakujya atubwira ati ngo kubaho neza wowe byita ngo kuri wowe ufise ikihe gicapo cyo kuba uyu umuntu abayeho neza ufise amafaranga nzi wambayeho neza kereye igicapo mbize amafaranga ndibaza nta n'umutima mubi nongira ega umutima mubi uza zikenye abantu nabonye bariko baravuga bati umutunzi ntiyigeragira umutima mubi nk'uko mayifurere y'abakora imvi zamwije yashavuye no gushavura oya rero ufite umutima ufite amafaranga ntiwogira hari abantu bafise umutima mubi n'abantu bakenye rero ufise amafaranga umutima mubi wokurayo kwera ukeneye ikintu cyose ushaka unakimubura niyo mpamvu none nk'abo bana nk'uko gogo tubari ati baca baja mu madroge none bavuga ko ngo madroge bituma tutiyumvira donc bidutwa abantu benshi banywa madroge bakuye ati ngo tugira amaswingi donc uca wibagirwa ingorane none nk'uyu w'umutunzi abagiye mu madroge abana none ata kintu buze muhiri wanyu uragerageza ibintu byose ukagenda guhonza tize none kiyakeneye ko ndagishika kandi ndagihonze kugira numvize kandi kameze bazi rero nibo bose bapfira benshi kandi atana kimwe baba bagiye guhonja kugira ngo biriza amagorwa cyari kandi ni kubera ka occupation bafise uko barayaronka amahera occupation barazi tuhangayika kugira tuyaronka reka kola ko tuvuga igabona abana abana nibaza
ko ari umuntu aharuka muri abo bana turiko turavuga ko no munsi si abana bageze kurondera ubuzi ni abana bakira abaminere uravyumva none umwana akiri umuminere gakora wowe wonsigurira ko biba vyagenze gose niba yakalene yapfutse baraja guhonja kubera ya maraba yafise kugura y'amatoke umwana yivukire mu bitoke ajya rimwe ku munsi agira iki yoronga sense gacaja kuyagurura umuntu gishoboka urumva none mu makartier y'ababosi eske hariyo urumogi antwo barunywera mu makartier y'aba akaragazi k'igipolisi icyo tuzirira mwekwa marese banashima nabo benshi barunwa nyine n'abategetsi kwe bayafise okay iyo turiko turavuga rero uyu munsi ngo turiko turabyumva bibona abana bishwe bahogwa guharanira uburenganzira bwabo ico gihe yari intwaro y'abazungu bagwanya abantu bari muri Afrique du Sud bakabima uburenganzira bwo kuja kwiga kugira donc murumva yuko ni ikintu cabaye cishe abana kwicwa abana barenga 100 bavuga mu masantene nukuvuga ko tuzi ko ari amajana angahe niba precise mugabo urumva ko atari bake rero ngaha anye ubunye pasi tureke mu Burundi iyo chance turayifise kandi si mu Burundi gusa mu bihugu byinshi ubunye bisa nuko donc abana barafise uburenganzira bwo kwiga ariko nibaza yuko hari izindi ngorane ziri mu bana donc nizo nashaka tuvugane ko kugira ngo turabe uko umwe wese yoba bibona mu kibano mu Burundi nta abana benshi mu bariga bafuma vyankira mu masecondaire canke mu université mugabo uburenganzira bwo kwiga vraiment barabufise eske mugabo none ubwo burenganzira naho baba bufise babayeho mu condition ameze gute kuko urashobora kuba wiga ugasanga ntibafungura ntibagira nivyo nashaka ko donc tugerageze turabe ivyo bibazo vyoba biriho ngaho onye mu Burundi bifata abana kola tatuzi none birashika nk'uko uvuze tubanza kwiga barazifise kandi twese turabishima kuko ubutegetsi ako butagira kugira umwana wo mu Burundi wese aja kw'ishuri mugabo kigaruka hahandi umwana ushobora kwiga udahaze umwigisha aravuga bigaserukira kuko bariko baravuga ushonje vraiment bishukuri nawe nta kigere n'utugufu two gushika kw'ishuri ntatwuronka imico rero turabira ko kenshi ugasanga umwana rero afite ubwo burenganzira mugo hari ibindi bintu bitamupermeta gushika kuri bwa burenganzira bwiwe kuri question imibereho mibi afungura nabi aryama nabi ugasanga uko abayeho nyene ntibimufasha kwiga neza Arlene wewe ubona ibibazo bindi basi bagira kuko kwiga urumva bira ubunye benshi barafise kwiga mugabo ivyo bindi bibazo byo bihari ubunye bifata abana byo bagira gusa naho ego barafise kwiga bose bashobora benshi kandi banashaka baba bazi ubwenge tusanga baba mu mayinite ubwo kuri iyo mvu nabo ntibataronka tamuye ugasanga imbaburira amanitse kirababaje benshi baca baheba n'ishuri n'ikindi nyene usanga bihebuye nabone bakaca barara mu ibarabara gufungura kwiga udafungura icyo kweri icyo ni ikintu kibi cyane nkuko nari nabonye umengo ino narabonye umengo hariyo amasysteme bagize y'abantu baza bararira ku ishuri ikibazo si ukurya kandi ikibazo tugiye nutrition kurya si guhaga ndashaka ko amande ko ndaguye intete gusa ugahita usanga intete gusa mugasanga nyene muga nturya ikindi kibazo nico abana bafite ibibazo byinshi tubagabira nkuko bikwiye ugasanga umwana ntakuze nkuko yari atukwiye gukura ugasanga umwana imyaka afise birangana n'igikuriro kubera iki malnutrition yariye nabi twaguma tumuhaza ibintu kugira yumve ko ahaze mugabo nitumuhe none kamandi wo mugaburira iki ushaka kumugaburira wo deja wo muhije uronse ikibazo kurya neza ntibisaba amahera menshi c'est la mentalité si gute ok kurya ifise mentalité kurya kirazira kurya atamboga zihari kirazira kurya atacyamwa gihari imboga amahera zigura irengarenga zigurwa ngaha
samahera meza fashe nkagura ubugari nkaguraho n'akarengarenga kubita n'agacunga ganzoba ndagugwirije hanyuma uri kugaburira umwana abana bangahe uri kugaburira abo abana bangahe izo rengarenga ni waziteka none gamande uzoziteka uzozita mu mazi uko nyene gusa canke zirakenera amavuta zirakenera ibirungo ega si ibintu igikenewe si ivyo birungo biba vyagiyemo gusa igikenewe nuko uba ugize rya migwi itatu yose mu bisanzwe bacu nico kibuga twavuze ati nico cya kibazo gihari abana bacu ntibarya bafite ikibazo niyo baronse ivyo barya ntibarya nkuko bikwiye bapfa kuzuza inda ugasanga ntibariko bararya ukonye kubivuga uko nyene ku majambo c'est une éducation non c'est pas gogo ibintu vyo les trucs ya nutrition ndibaza uronse umuntu abigusigura canke ubiravye ahantu c'est pas ibintu twishizemo ko bisaba nkuko yavuze ngo bana ba boss bisaba kino ni education par exemple uvuye gusa muri iki gihugu ukaja mu kindi gihugu par exemple ukaja mu nko mu bindi bihugu bibanye umukene cyangwa umutunzi bose barazi ko kizira kurya atamboga zihari kizira kurya atacamwa gihari mu Burundi bavuze imboga twimbebe imboga imboga non je dis les légumes amarengarenga ibiki ibyo nyene vya vert ibintu vya mugabo urabizi ko bitaronka bari bobo vy'ivyatsi no ivyo c'est ko gusa ikibazo dufise ngo nibaza ko ari education naguciriyemo c'est l'éducation qu'on nous a donné ntibigeze baduha iyo education yuko yo kutubwira ko kurya atari kuzuza inda gusa ko umuntu wese umuvyeyi we cyangwa umuntu wese ahari agerageze guhereza umuntu ibintu vy'ingirakamaro par contre ubona amaze kubona ko batangiye kuvyigisha no mu mashuri hari umwana akanyese kanje kiga 3e primaire vraiment sincèrement ndabona ko ibintu ko birahinduka education yambwiye ati mugakuva kera bamye biga mugubu twaravyiga mugubu c'est comme si ababigisha barababwira umugaburiye araraba ibintu umugaburiye ga 3e primaire ngo non bivana naho yiga egaragara ko yiga muri amashuri ariko byose birashoboka akakubwira uti ngo ngo migisha yatubwiye ngo utegereza kurya nsanganyangaburo ntangaguvu na ndema mubiri akaraba neza ibintu bamugaburiye akakubwira ati ngo haraburi ngo hari ibintu bibutse so nibaza ko tubandanyije iyo education hose bakabishiraho je crois que ariko mondi nariko ndakubwira yuko biroroshe kuvuga gutyo onye mugabo nk'ubu onye ikintu kiba kihari ibaze ko wowe ufite nk'umuryango ugaburira abantu bashika 8 6 canke ugerageza kubagaburira ikintu kibabumba none wagura irengarenga uzogura irengarenga zangahe zishobora kubakwira niwagura iki donc ivyo byose biri mu bintu bituma haba iyo ngorane bagerageza kubagaburira umuceri kuko umuceri uragwira ibiharage birahira boshira ko bikeye mugabo izo mboga niwabaha izo mboga zizobakwira zizoba zingana gute donc nibaza ko ari ico kibazo cama kihari ngira ngo umwe wese arashobora kuba acumva no atwumviriza barashobora kubibwira ko ico bavuze hariho no guhohotera abana guhohoterwa kw'abana mu bindi bihugu barashobora kuvuga ngo barashobora kuvuga ku kintu cerekeraniye gukubita abana ngaha mu Burundi none hazogera muri Afrika hazogera igihe umuvyeyi ashobora kuronka ingene ahanura umwana atabanje kumukubita birashoboka si birashoboka ndibaza wahotera ni mu myaka izoza cyane umugabo si umukuba bishoboka ko kubera ubunya haragera aho umwana d'abord no kwishuri barakubita umwana ananirwa ikintu mwigisha akamukubita ariko nibaza ko ivyo bitakiba gukubita no umwana yananiwe ubona umwana buhoro no kuhotera biratandukanye no kumukosora onye duhere basi duhere mu mashuri twese bakwita umwana ni kumubwira umutimbaye kuko inkona zogera igihe zimenyeye gatiko zibisanzwe uko bitandukanye none ubu bijyanye basivye bisanzwe by'abayigisha ugukubita umwana ngo kubera yananiwe ikintu uri kuramwigisha deja hanyuma ngo uri kuramukubita est-ce que ibyo bintu biri normal ibyategereza kuba biba umarima no kumukankamira si byiza kuko umwana acakura afise trauma yiwe hari n'igihe akubona kumva ahahamutse yumva umengo yokwiruka kuri wewe rero ingene woshobora kwigisha umwana akubona nk'igikoko we ntibigeze baguhonda wiga muri 6e hajyaho n'ibindi bintu n'ibyari finale y'igiti canke twego abadada ntavyo bazi badarera abana bazi ni generation wowe nawe ubona yuko biba bikwiye yuko umuntu ushobora ukubita umwana ariko ariga canke
uriko uramufasha donc dushake duhere kuri twebwe ko biri kose ntihabuze ugukoresha devoir umwana cyane est-ce que ntibishobora kukwenerva uri kurigisha umwana wamugize ne donc comment est-ce que umuntu yobikora kugira ngo ashobore gukalma iryo shavu areke kuko uko biri kose ni ibintu bibaho urumva birabaho kandi n'abajya ba professeur canke bigisha abana nabo nyene n'abantu nka twebwe donc uri kurigisha urarushe ufite abana bashika 40 uri kuramusubirishamo ntari karacumva ishavu rirateba rikagutera none ubona boca babikora gute bo urashaka kumwengenga umwana mugira buke kandi mukumva umubwiye buke ukarakumviriza buke basi naho buri kumwamwigisha apana guca ushobora kumukubita ngo kiramunanikiye nawe nyene nibaza ko batakukubita kubera kikunaniye ubwo nyene barabanza bakagusubirishamo hanyuma bikanga ko byahindutse ubu twahejeje ndibaza ko byoba bihindutse ubunye kuko twarakubiswe bikwiye niyo mpamvu n'ubu naho twigisha abana mbona hako kwigisha n'umuntu akuzofa umwigisha umwana none wowe wo guha akazi ko kugenda kwigisha muri primaire wo bigenza gute cyangwa muri maternelle no bigisha neza no kuba nta gukubitwa muga nta inkoni ziba zarataye igihe caduta ariko ndamunganiye gato sadepa ni na kategori y'imyaka abana barimo nk'umwana w'imyaka 5 6 7 uwo mwana yafata ubuseye gute ngo yicara kumviritsa ntibibaho aguma yiruka aguma ashaka kudekuvura ibintu byinshi uburenganzira bwiwe none umuco utoroka mukubita rega ari byo ushaka kumwigisha ikirundi wowe ugasanga mu mibereho yiwe ariko araraba ariko ariyumvira ingene kijya giti yocuri mugabo wawe kwiyumvira basi kumuha pose kugira bya byumviro by'unaje kubidevelopa je kuraba ico yokora wowe ugaca ushaka ko ategerezwa ko icyo kintu arashobora no kumenya mu bwo bitamurimo ndimu buri kuramwicira araziye twebwe nk'abanyafrika usanga barafite amatara menshi mugabo abana nta mwanya baronka kuyadevelopa kuyerekana dukura twumva twese mu miryango ukazabumva ngo mu muryango ngo hari abadokiteri bangaye ngo utegereza kwiga medicine ugasanga umwana mu mutwe yifitiye kuzoma electricity yishakira kwikorera iby'amatara yishakira kwikorera ibyo gufotora section y'abana bigisha bakatora ama section umuvyeyi akagutorera section cyangwa akagutorera akatrasa carrière yawe ne ukavuka yifise mu mutwe cyuzokora utaranabaho ico uzoba wowe ntakubanze kukubaza bijyaro nivyo twica kugwaruka kenshi kuko je nsize muri medicine ntiyumvamo kuvura kandi mudukubita inshinge zitaretse usanga ukabijamo rimwe naho noronyo gitome nkagira iki bampamagara sivyi wanje sindabikunda usanga ndakubwira ati ndagwaye umugwayi agaca mpfira none bigenda gute kugira ngo abantu bahejeje basi mu Burundi iyo bavuye kuko turabona abanyafrika barava mu Burundi ba muri Afrika bakagenda kuba mu bindi bihugu ko dusanzwe tuzi ko mu bindi bihugu umwana ashobora kukudenonsa no kumukankamira ngira ngo si ibintu ubure kuriwe bashitseyo ibyo bintu byankira ngaha mu Burundi baca bakoresha ubuhe buhinga kugira ngo bashobore kubishobora bashitse hari kugira bareke gukubita abana canke bagirene nibaza ko la fois prochaine ucuronda nk'umudiaspora nivyo kuko sinazi nayo ukuntu babigenza Jesse muri samo bagomba batse ntegeza kugitegura murabyumvira bakaduha amakuru abatwumviriza canke iki turakeneye kubona donc turakeneye ko muduha imisho mukatubwira ko mubigenza iyo mushitse hiyo kuko mu Burundi uhitana ikamba mbiri igiti n'umuhiri umwana we nyene niwe byizanira cyangwa kigenda wizane yanyu umuntu abafise ahantu hasanzwe habitswe iyo nkoni ababizwa ariko abandi barafise ukundi kuntu batanga amapinisi mugabo ntiturabona twebwe rero turakeneye iyo formation turakeneye kumenya ingene abantu babigenza kugira ngo barere abana babo mu bugenzi mu bugwaneza bagakura batagira igiti haba no mu mashuri nkamwe mwigisha abana murafise donc kare yatubwiye nk'umweje kutubwira ikintu kivuga kiti umwana iyo umwigisha umukarira arashaka kubimenya mugabo ntavyo akunda deja zo umwishe
je nibaza ko mwebwe muri kuko muguma mwegereye abana cyane nibaza ko mufise ikintu mushaka guhanura abantu cyangwa mutubwire ahubwo batubwire batubwire avant ko bagira nibatubwire bobo strategie bakoresha nibaza ko utabizi basanzwe bakinisha abana taekwondo murashobora kugenda mu ma video dufise mu biganiro dufise kuri chaîne yacu birahari donc abana batoya abana bagereranye donc batubwire strategie bakoresha kugira ngo bashobore kubabwira bo bigisha no bigisha bakubitana ingumu bo bamena n'imigere oya baterana imigere batubwire strategie bakoresha kugira ngo abo bana bashobore kubumviriza twebwe si byataye nuko muri twebwe nyene mentalite zacu navuga gute dukominikana n'abana bivanye n'ukuntu bameze uwo munsi dufite abana turafise imyaka 3, 4, 5 kuduga kategori zose turazifise mugabo bose rero kugira ubajere uw'imyaka 10 ushaka kumukoresha n'uw'imyaka 4 kandi na pose ntizisa umwana w'imyaka 4, 5 mbonye ko mu mutwe biriko biranka ndamureka akaja kwikinishiriza ibipurizo ibiki kugira nawe abanza agaruke mu bwenge kandi baragorana cyane twebwe strategie dukoresha nabonye ko uwo turiko turakorana yabaye enerve n'abo bana nca ndamuhindurira kategori nca mu bakuze kugira nawe ryashavu wa mwana amutera ribanza rikumbuka acha kuritaguwa ndamushyira basi mu babitahura nk'ubu ndashobora ahindure mood nk'ubu arashobora kubona ko ugiye umwana w'imyaka 4 ariko aramvuga cyane akabona ko nahinduye no mu maso bitaragera kure baca banyegeye akambwira ati genda ukinishe bariya bakuze gutyo kugira jewe basi ngende mu bantu ushobora gukominikana nabo bakanumva bakanahura amahoro nawe acaza hariya kandi bifasha abana yuko umwana araheza akabona yuko tutariko turamurya umutima asabye pose turayimuha surtout turababaza yuko bafunguye neza baryamye neza hari umwana aza ugasanga arasinzirirako wamubaza ngo mvuye kwishura ubunyene cyane ndafungura baca baranzana mva nk'uwonye ntibirashika mu nda turamuha uwo 30 minutes yo kuryama kuri tapi akiruhukira kugira na mentalite yiwe muri muzi agira je akaruhuka nuko kenshi rero turabibaza birebire cyane ngira n'ingabiri irimo nkuko gogo yatubari ati ngo baragushavuza ugatwitanika none mwana wapanze ibintu agaca atangura kuza kwirya uyararize uyashaka kuduga hejuru y'igiti none formation mwaronse kugira ngo mushobore gukora muri ibyo byagenze gute kugira ngo mushobore kuba mushobora kwiyokipa abana bameze gutyo niyo reve yacu twari dushaka gushikako cyane mbere na mbere formation twarayiciye ko gatoya ego cyabiturutse muko nyene tubona twahoze n'abo bana kandi n'ubundi baza ko ata mwana naho ruyo yagotogora kubera ata maberebere dufise ngo tugora kongene abandi bose bashobora nk'uwaba umwana yacutse wari we wese nawe bafise umwaka umwe wo mushobora canke ibintu none comment est-ce que ushobora kwiyokipa umwana donc niwe urumva deja bafise imyaka 2 canke 3 canke donc ufatire kuri 3 naho yo bitatu umwana w'imyaka 3 ni 5 canke ni bangahe uriko uramwigisha muba muri bangahe mwese hamwe kugira ngo mushobore kwiyokipa kuri abo bana bose mufite abana bangahe mbega mu bisanzwe ubundi bwo kubera dukora mu bibanza bibiri dufite abana benshi kandi n'amakategori atandukanye mugabo ubu kubera ama examen yatanguye abana turabareka bakaja kwikonsantra ku by'ishuri kugira bazogaruke ntagira umwana wumva ngo yose amanota mabi kubera kumatonda muri taekwondo cyangwa kubera yararushe cyangwa kubera yaragize iki mugabo rero ukuntu tubagabura twebwe abankadrere dushika 6 turi 6 abakobwa 2 n'abahungu 4 mugabo hari igihe usanga bose badafise umwanya ugasanga hariyo nka jewe jenyene cyangwa uyu wenyene ukuntu tubagabura hariho abakuze hari umwana usanga afise 15 17 18 abo turabafise abo rero nibo baca badufasha kokipa gatoyi barya abana batoyi tuca tubagaburira amatashi
bakabishobora bikaborohera bakabikora babikunda mubona neza ko mutariko murabahohotera batariko bakoresha ku nguvu. oya no kuri barabikunda nabone kubera nk'ubu no munsi utwo twana tugumutse ati no munsi nidushaka ibyateye azi umwana ariko abadije kirakomeye cyane hari igihe dushika bakatubwira ko bashaka gukina football turatombora tugira n'amamatch ya football twambaye ibihuzu bya karate mu nkuba duca dusaba umupira tukajanze muri ja bana bagakina bonyene bumvise barusha duhagarike vye bagacaza fato kandi bari babarungitse gukina taekwondo none umwana akubwira ati ivyo bintu none umwana avuga uyu munsi numva nshaka kumenya ibintu byose navyo sinibaza oya mugabo urumva birabaho bitwo bibaho turafise gatoyi turafise umwana yenerwa cyane yasavuye hagize ikintu kimushavutse yumva yomenagura ibintu byose natwe rero hano dukinira hari aya madirisha hari iyo ni muri gym turabiki arashobora gutora n'icumu ugasanga yakimenye uwo rero turafise agashambre kari vide nca tumutwara kumwigishirizamwo wenyene atabona abandi aza turafise yikosoye na kirya bacita ikiwara kimanitse muri gym tumushira kuri ico akagikubita yumvise arusha yumvise buryose aca arita kuri ca kintu ikimeneka none uwo mwana aba yagize ikibazo nyabakini abana baracokozanya murabizi baramuvyonga nk'umugasanga muciye ko amututse amukubise nawe gacashavura gacashaka kumwisa aba ari umwana ngana gute tuba tuvuga ko ari babana none yavuze none gashatwe abana bariya hepfo aranira gute ko bamushyira ahantu ngo yikubite icapurire ibyo tubizi mu mafilmi n'umwana wari iwacu burya nyene ahubwo bivana n'uri karamankadra system ariko aramutwara oya yego reka dushake tubwizanye ukuri yego tureke ibisanzwe turabanyafrika turabarundi ahanyoza kuvuga ngo ubu rero ngo kubera ngo wageze ngo washapuye ngo ngira mpitane ngo amasahani yose yo mu nzu ndayamenagure ngahanyu ukagenda batakubosha amaguru n'amaboko natwe umwana nagiye kumena ibiyo umufata turashiramo rigere gatoya none byose bica birekuri oya ndiko ndakubwira rero nk'ubu nka mwebwe nuko uwo muntu dukoresha yo kumuhugurura kubitaka kubera muhafise tunarufise ibaze ko mudahafise tutarufise duca tumurikamambira ati ucumutegera ibiganza ati kubita ngaha no kandi ngaho yo inyingi systeme d'abord fo kumenya urumva ko ndibaza ko nkuko yavuye Google yake yaje ko mugira des formations kugira ushobore kumenya ko uyo mwana arico kintu akeneye muri uwo mwanya naje ne c'est pas facile kuko je nshobora kuba ndamubona cyane yumvira ko no mwigisi uguti ngo ari uwundi atangiye kuri ucumwa amazi rero nk'uyo kugira mumenye koma ni gute quel est votre secret yanyu ni yahe ibanga mufise ryo gushobora kudetekta abana uco kintu deja kugira ngo twebwe ico novuga ibanga ry'amara ibanga nyene mugabo ako dukoresha cyane turakominikana n'abavyeyi n'abana kandi hama umwana agishika ntashika muri salle ngo twatanguye mugaca mubwirako no dutangura kuresplika ivyo dukora uwo munsi tukabwira ati iminota 30 ya mbere dukora ibi cyo tugira pause iminota 30 ikurikira tuza kugira ibi iminota 30 ikurikira hari igihe usanga umwana akubwira ati no duhere kuri ivyo twari guhereza ibi byo biri navyo none ko ari benshi gakora umwe avuze ibi uwundi akavuga ibi batatu bakavuga ibi abandi bakagira iki muca muhuriza fait Arlene abafise yankadro umunsi namba ari batanu ariko arakinisha aramenye ngene avugana na batanu nanje bajya batanu biwanje menye ngene tuvugana surtout iyo hahindutse ikintu tuca tuvugana twebwe ati rega je bajyanye baranse bambwiye tugiye ubona bikunda mugabo hari usanga ari abana bisumbuye gatoya bafise wita neva kuduga abonye nta burenganzira bwinshi cyane tubahabwo kuvuga ngo ni mwitorere ivyo mugira tuvuga kuri bajya abana batoye sino bajyanyura urababwira ati no reka tubwire ibi kubera twimirije activité kanaka yego nuko kenshi dukunda gukominikana hanyuma ngo bishize umwana ati umwana kimengo ntameze neza bimeze gute muca mu telefona surtout no umwana
tubonye atameze neza turatelefona umuvyeyi hakiri kare umwana tubona tokina uwo munsi kubera ararusha umuvyeyi akatubwira toke ni bon murekere yicararo rero peut-être niyumva ko yogira akayiforo ko kuza gukina acatse mugabo nuko baba bafise n'abavyeyi urumva bamwandi jewe n'ubu nguma ngaruka kuri ca kindi n'abantu baba bafise abavyeyi bavyumva gatoya canke ngira baba barakubitiye mu bihugu bibaye kubera yuko ivyo bintu jewe ivyonye ntavyo unsigurira yuko bon eko basi dushake tureke ngaho i Bujumbura tuduge gatoya ho ruguru ingene wowe ico kintu wogisigurira umuvyeyi yakuzanye ahantu yakurihiye amahera yagizene hanyuma ngo uyu munsi sinshaka gukina ico ukimubwira gute umwana none umwana ko tutamuforsa bon urumva ni bya bindi nyene sindiko ndavuga ko ari bibi ni ibintu ndiko ndavuga yuko abavyeyi twari dukwiye kuraba surtout abavyeyi b'abarundi canke abanyafrika tukagerageza kuza turareka guforsa cane abana nk'uko nyene babivuze umuntu akaraba ko yoshobora kumenya ati mbega umwana wanje akunda iki yankiki ico ashaka n'ikihe ico twomushiramwo donc kudetecta izo talent ziwe canke atavyoshoboye wowe ukagerageza kumutwara ahantu kugira ngo bashobore kubimenya bobo ababa basanzwe babikurikirana mugabo none ngaho nyene gakole mwebwe mumenya gute donc ubu umwana baramuzanye muri taekwondo ntavyakunda peut-être arafise bakuru biwe bazanye umuvyeyi akaca avuga ati donc umwana nibamushiremo nibajya abandi nakurikira abandi bagaca mushiramo mubimenya gute yuko iyo atayishaka iyo ko atari yo tano yiwe mubimenya gute bo kuri strategy dukoresha dufise amezi abiri ya mbere umwana amuzanye yo kudetecta neza yuko ico kintu agikunda kiri muri we hari umwana ashika muri gym akakubwira exercise ukabona ko ayikunze n'iyindi ukabona ko atayikunda akarore turafise umwana yaraje agize 5 mois yagize amezi 5 hanyuma turabwira umuvyeyi ati umwana wawe twasanze talaziwe ntiziraho naje muri basket akunda vya basket mwaciye mu hari ama exercice tumugirisha ugasanga nguma akunda gusimba cane ugasanga muri sala hagaze ariko asimbagira uko bijya bagira basket mu nyuma nkamubaza ati none tugiye kugira ivy'ama pomade n'ibiki vyose ugasanga uwo mwana si hari muri ico surtout ugasanga nguma akunda gusimbagurika umwana tumubaza wewe entre taekwondo na basket wumva muri wewe kuko yazuma yarakuze yarafise imyaka 12 hamara tubwira ati nukuri jewe taekwondo ni sonda shaka kuyikina mugabo ico nshaka cyane ni basket je nibaza umuvyeyi we ati umwana vrema ntumuvyo mureke yigire muri yo basket revre natwe twari dutakaje amahera mugabo kame umwana ntiyogumaza yumva c'est bien gusa je nibaza gogo ari ikintu wari wavuze ati ngo abantu bo muri Afrika cyane tubwo turakwiye kugira iki cyangwa ibyo je nibaza ko nka leta canke amashyirahamwe sinzi ikuntu turakwiye kugirishwa des formations n'ivyo nyene bakagira amaformation babigira n'amara publicité ma radio baje batubwira ati muze muragira ubucaye batuye tumenye nkuko urabona nkuno munsi turize ibintu byinshi ama stratégie menshi afite kuri ico bivana n'ama organisation twebwe tugitangura ibintu by'iri shuri wanashima ntitwumva yuko aho urugezo turiko twari tuzi yuko twavuga atanga nkuko natwe twakuze tuzokwiga abana tubaforme muri ivyo batemera bavyanka nafo mugabo petit à petit hari ama formation twagiye turagira mu baskuti mwese musanze muri abaskuti yego hama usaro n'indi organisation je nakozemo cyane ivyakaje n'abana n'ubundimwo twaragize amaformation akwiye no kuri ndabashimira cyane nibo badufashije urabona neza yuko iyo mutagira ayo maformation bitari koro haje umuntu aja kwiyavantira akagirane akavuga ati jewe ngiye muri bijya ndobishobora nzogerageza nkuko nyene tikoko yoshobora gutoka ata formation none kwege mura ko mwe mwagize imana konya mukagira les formations cyangwa nta kuntu mwogira nk'ama activité uko murabe ingene muza murigisha mukira donc mukagira initiative bo turiko turategura December turafise conference tuzogira ya mbere yo gutegura aba encadrer bajya ama martiaux
Oh, c'est bajya ça. bagira ibirya Y'ama arts vy'amaraso martiaux, niho oui. tuzohera gatoya komsa uburyo budukundiye canke byose bikatworohereza turashaka kwinjira rero mu Ico ni madomene igikorwa y'amasiporo ciza. yose Ico ni igikorwa hariya ciza. kuko nk'ubu ari ikibazo cagiye kiraba naratse kuri internet umukoci w'umuhungu yakoceye ikipe y'abakobwa hama la fille atwara inda mugabo kubera umukobwa yari yarashoboye mu kibuga avuga ati uyu ari umustar adakinye twese nk'abakoce turafise umuntu ubuhagarara ukavuga uti uyu unyavuye mu musinde we umukobwa akaguma ashaka kubivuga mugabo gakabuka nyine kubavuga ati umukoci yantegetse gukina respecte nyine mugabo rero umukobwa arinjira muri terrain baca mutera umupira kuri yana tutakira ibibazo nyuma arava muri terrain atangura kuvomisa agira iki umva ko habaye risk yuko yanda yahatswe no gukoroka bica bisaba rero yuko nico hanini tuzoshira muri ivyo bintu les filles batrena abafiye nyine kuko ikibazo ciwawe hari igihe utinya kukimbwira ko bantu cyangwa ugasanga ko mudashobora no kwinjirana Je ngo nibaza ko namubone nibaza ko no n'amateste yoba urazi hari gushaka kuba ushoboye nk'ivyo bintu uvuze ati biranashoboka ko ishobora kuba atari n'umukozi yakubwiye parce que mugabo uvuga ati no ukanabinyegeza aka je ndibaza twigeze nk'akarorero ntagiye kure twigeze kuja gukina match bashiye umukobwa yarazi gusama cyane elle était la meilleure umva acha twarinda turi muri competition muri kintu kinini ari nko mu mezi 3-4 nane mwigeze abibwira n'umunsi baza kudupima bapime kugira bareko mu fisina mugenzi we yarabizi yamuhaye sinigene byagenze n'ibyamenye yamuhaye nyuma ya mama nyuma tuvuye match twavuye muri aya makompetisiyo twako yarakanye kujya aho hantu kwikuramo c'était impossible kuko byo cyari musaba ko aguma arindira ikindi gihe gati yati wa mwana uri mu nda nzombuza kwigira twabimenye mu nyuma kigiye mbwa nivyo ça c'est de risque nivyo ari na risque yandi okay rero urumva ni ibintu tuzogaruka ko ni umva ni ikintu kinini yanaco nyene kuri ibyo bintu byerekeranye n'ibyo antuka vraiment kuri numva yo hava iba deba yindi iri inyuma kuntu bankara abana ukuntu encadrement y'abana by'amaformation n'ibiki reka umunsi umwe tuzokigaruka ko mugabo mutubwire ico mwoba mudutegurira kuri uyu munsi à l'occasion y'iyi journée mwebwe nk'abantu bankadra abana mwebwe hari ico mwa mwarateguye muri ibyo bintu byanyu bizoba irya tariki ibi bya journée internationale de l'enfant Afrique bo ego kuri ico twa twiyumviriye bivanye n'ivyo dukora byo kwakira abana ya domaine ya taekwondo twiyumviriye gutegura irya journée barashizeho activité alors tw'ibyo bagira bya passation de garde akava kuri ceinture baja ku yindi ico tuzokigira aussi habemwo ni sous forme ya compétition entre yabo bana mu madomene yose ari abashobora kugira ama grande carte biyemera bazogira ukwabo turaba babigize neza kugira amakudovye kugira ikintu bimeze neza kugira duhimbaze umunsi mukuru nabone babimenye yuko iyo date misi yose iyi edition ya mbere tuzoba dutangura ngo turashaka yuko ashakanye tuyisubiramo igumira okay bizokwame bibara ama edition bizokwame biriko biraba hama ozi azoba haroga hasabwa iki rero muca musaba hasabwa iki bizoba iryari bizobera he bo kubera lo 16 juin azoba ari vendredi mugabo twe dushaka kuca tubigira samedi bizobera aho dusanzwe dukorera Inkuba Fitness aho mu Kabondo West ya 20 bonheur niho bizobera tuzokangura saa 3 gushika isaha 7 tuzoba duhejeje hama tuzoba dufise ama kategori menshi y'abana b'imyaka 3 4 5 umunani gutyo kuduka dufise ama kategori menshi ama les filles ukwabo les garçons ukwabo bose barimo muri ayo makategori mwese azohiganwa quoi koko ali journée internationale de l'enfant africain donc bien sûr kako quelque part hari undi mwana petit akina taekwondo agafise yo talent nibyo nagira ndababwire cyane arafise arashaka kuza kwiyandikisha cyane c'est juste votre club
en fait ko mari edition ya mbere dushaka dupime abiwanyu ko gusa bikunda ari wacu gusa ariko deuxième edition turashaka yuko azoba lancement kare kugira tugira amatara menshi ashoboka bibe byinshi tuzogira nka insomene nka lendi tukagirisha ba football mardi tukagirisha muri basket mercredi natation kugira tubidetectire rimwe byose hama dushobore gukatira muri iyo domaine yanyu y'ibya taekwondo nibwira ko umunsi umwe ko muzoja mu makartier kubera mba aho mukorera ni mu makartier y'ababosi n'ubu nguma ndagisubira nibwira ko umunsi umwe ko muzoja ko mu Kanyosha mu mwaka uza muri janvier turashaka kugurura igihanga kugurura n'Ibubanza kuri centre kugira nabone nkuko bavuze none barashoboye gutera imigere baragize iki turafise na club dusanzwe dukorana y'Ibubanza kuri centre nabone nk'iyo habaye ama competition dushira abana hamwe bacu n'ababo tugaselection bashobora kuja muri competition umva bose barashika no donc kugira uyandikishe muri club yanyu c'est moyen amafaranga ça demande quoi nko mu Kinindo umwana ni 25,000 ku kwezi hama mu Kabondo ni 30,000 ku kwezi yego hama yindi ama information turayaronka nibaza yuko vraiment atari ibintu bizimvye cane umuntu yabishatse 25,000 canke 30,000 jewe nukuri ndababwiye muri n'igikorwa gikomeye ndamaze kuhashika aho baba bariko barakorera ndamaze kubona ingene biyokipa kuri abo bana naranaganiriye n'abavyeyi babo gushobora gusigarana umuntu w'imyaka 2 canke 3 umwana antuka abantu bafise abana barabizi yuko ntushobora gutomvya umwana ngana gutyo umuntu wari we wese nibaze ko ari icizere uba wamugiriye canke uba wamuravye ukamwiga ukabona uti kayendwa umwana wanje hano ndamusize vraiment ndabafitiye confiance rero mwebwe ko hashi cane hama mwebwe ndabatumirire murakoze mwavyumvise jewe ntumire abatwumbirije bose donc ni lo 16 ni lo 17 mu gatondo duhurire mu Kabondo Inkuba Fitness mwavyumvise tuzoze guhimbaza uwo munsi turabe ingene abo bana bashoboye umugere bawuguteje nka je kubera ndi umuntu mugufiya baraja kuwukwera mu maso bomeni crane mugabo nabana bari sage ntibapfa bagutera umugere uwo ari we wese ngo mu byo babigisha navyo nyene biba birimo rero naho watwumvirije uwo ari we wese mwumvise sije twakoze kuno munsi twagize deba naho twaciye tuzana mwibi ku bintu vyerekeranye n'umwana w'umunyafrika aho ubaye hariho hose urabona ingene umwana abayeho sivyo kama hariho ababayeho neza hariho ababayeho nabi hariho abahohoterwa mu buryo bucanke buriya nemeye kuzorondera mu diaspora akatubwira ingene babigenza tukarondera umuntu yigisha mu mashuri aho badakubita abana nibaza ko hari ngaha mu Burundi bagerageza kuba ahantu badetecta amatano canke iki kugira ngo nzobasabe emission baze batuganirire batubwira ama strategie nabo baba bakoresha kugira ngo n'abandi bavyeyi babona yuko umwanya wari wose ari guhitana ikamba mbiri gutora igiti canke kugirane bamenye yuko inkoni ishikira igufa idashikira ingezi ego nandi ntibisinzwe hari ikindi worenza ko amadusezere ico nobwira aba bantu kintu kuri akazi mukora akazi keza courage mubandanye kandi mubandanye mubimenyekanisha n'ahandi ni vyiza cyane kora hari ikindi none mushikiriza ababumviriza mutumirire rero abo bantu nabo namwe mubatumirije nabatumiye mubabwire niba hari ico ntibagiye gerageza akatuzana abana ba bose nabone turabakeneye ntitwigisha abana gusa n'abakuze turabagirisha si abana gusa n'abakuze turabagirisha bose turakeneye ko bagira amagufa none ntaba meza amagufa ntaba yaraze ico nibagiye ntituri base kuri taekwondo gusa oya turabagirisha n'izindi sport isanzwe urashobora kuza ariko ukiyandikisha nko muri taekwondo turi muri taekwondo tukakugisha na exercice bivaye n'ico ushaka ni ukuvuga ushaka gutakaza nk'ibiro mu udashaka kwiga karate turashobora kukugirisha na exercice atuma ibiro byawe bikunguka mugabo utagize musanzwe mukora muri iyo ntuzenye rero okay
dukorera ku bibanza bibiri A+ Fitness mu Kinindo ya Simon ahahoze hitwa KCO kuri station hejuru muri nivo ya kabiri hama no mu Kabondo na nahavutse hari dukorera mbega kuri iyo journée ari ikintu nagomba nongereze ko gato uyo munsi kuri uyo munsi mukuru iyo journée iyo samedi kwinjira izo aba muzorihisha canke ce sera gratuit bo kwinjira umwana ni gratuit ariko ukuze azoriha 5,000. Je umva mutabimenye usanga abantu bose twirutse haje basanga kwinjira ni 5,000 ukuze umwana kubera ari journée yabo umwana umvuze umwana ni ku myaka nkuko moins de 18 ans. Moins de 18 ans. Umwana wese ari umuntu donc mu moins de 18 ans umva bazozana amakaranga muntu kubera nka jewe nkuye kwa imishatsi nibaza njya zisho c'était une blague bazobimenya muzodupimisi naho umenze basi niwinjire murambeshe mugarinjire murakoze rero cyane ndabashimire kuba mwaje kutubwira kuba mwatuganiriye mukaduha umwanya wanyu ni byiza je kuri jewe nama ndabishima kugira ngo umuntu ashaka kuguha umwanya wiwe mushobore kuganira partage ivyiyumviro vyiwe n'abandi si ibintu bikora bari bo bose rero murakoze cyane hama mugira umugisha kandi kuhaje cyane mu byo mukora nabivuze hama batwumvirije sinasubiye kwibagira twakoreye kuri residence ubuntu ni hahandi nyene uno musi n'imvura yaguye hari hameze neza hasa neza harakayaga nta bushuhe kora jyahindugira umuntu wese azosanga kuri residence ubuntu nta kintu na kimwe gaya nibaza yuko umaze kuhashika wese aramaze kubibona ko atacuma ndiko ndamubesha hamuka butari yabonesha fait un effort nako kantu ka rouge gusa ufyonda hama wiyaboneshe kuri chaîne yacu uzuraronka ibiganiro byacu ku mwanya murakoze cyane mukama Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu bye